Yes, ikaze dasanzwe reka munkundire ndabaramutse ndabahenda mwiriwe bivanaho muhereca bivana amasaha murabiye ko ikiganiro cyacu reka nizere yuko indwi yagenze neza abona ko turi ku munsi wa gatanu umunsi usanzwe usozera indwi ni ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu tuba twibereye mu mpera z'ukwezi reka nizere yuko kwezi kwagenze neza abona ko tuba tubabwira makuru y'inkino kuri Plaza Gitega Entertainment TV muramaze kwa mumenyera ku minsi yacu ya mbere ku munsi wa gatanu ndetse no ku munsi wa mbere bavyumvikana turaza guhera muri coupe du président cyangwa mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu mbega bimeze gute baza kuba bagaruka mu kibuga aho bona ko ari igice ca 16 gishira icanyuma aho bona ko imigwi yo mu kicaro ca mbere nayo yaje kuba yinjira muri rino higanwa turaza guca muri limited women's league naho havugwa amakinindwi ya nyuma muri rino higanwa ry'abigeme bavyumvikana turaza guca ku mugane wa Afrika mbega naho havugwa amaki turaza kubabwira klasema ukungene imigwi igenda isumbasumbanya inyuma yo kurinditike yo kwitabira igikombe ca kane igikombe cy'ibihugu kizobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu mwaka uza turaza guca ku mugane wabura tubabwira amafishe ahari aho bona ko inyuma ya trêve internationale canke inyuma y'akaruhuko inyuma yaho bari mu nkino z'ibihugu nabo mbega bimeze gute turaza kurabira hamwe amafishe ahari muri no weekend gura kuno munsi wa gatanu ndetse zo kwandaniriza kuri tunaturiye tugantuvugwa hirya no hino ku bakinyi mbega reka ndabasabe mu fitone subscribe ku batarabikorana ngiye kubaha ikaze nuko igikombe cyitiriwe mukuru w'igihugu kigiye kuba kigaruka guhera kuno munsi wa gatanu ukaburavye kino kiganiro amasaha agiye nyuma ya saa 9 umenye ko urukino rwa Bujumbura City rwaje kuba rurangira aho bona ko ari Bujumbura City none mugwi wa Muzinga FC gici saa 9 kuri CTN biza kuba bimeze gute kurundi ruhande ni urundi rukino ruzoba ku munsi wa gatandatu hazoba harukino rumwe kuri CTN ni Tigre Noir zo mu kibuga na Royal FC kuri stade Ruyigi ni Olympique Stade zo mu kibuga na Legends Athletic kurundi ruhande ni Mosongati izoba ari katana mutwe n'umugwi wa Rekroko ni hariya mu ntara ya Makamba kuri Nkunza Pispa Complex kuri stade Umuco Kayanza United zobene kibuga na Garage Express ni ku munsi wa gatandatu bavyumvikana gici saa 9 kuri stade Urukundo ni Vitaro zobene kibuga na New Force Academy kundi ruhande ni Gatwara zobene kibuga na Atletico New Oil ndetse bazobene kibuga na Rugombo City kundi ruhande ni kuri stade Ivyizigiro Top Junior zobene kibuga na Burundi Pax FC kundi ruhande ni muri ntara Gitega kuri stade Ingoma muri zo muri kibuga na RB Amasipiri bavyumvikana ku munsi w'Imana ni kuri stade Urukundo Interestade zo muri kibuga na Buhumuza Intare kundi ruhande ni kuri stade Ingoma Egro zo muri kibuga na Buganda City nayo kundi ruhande ni Magaranga Boys zotana mutwe n'umugwi wa Tel Aviv kundi ruhande ni Flambeau de Santos zotana mutwe n'umugwi wa Solo Rezo United hariya kuri stade FC guhera kuno munsi wa gatanu ndetse no ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nizo nkino tuzorara tumenye mbega ni igice cy'umunani gishira icanyuma nuko muri limitere w'umezi rigi n'ijuna ya nyuma gira 18 baza ko bari mu kibuga nabone guhera kuri uno Etwadi Matezo muri kibuga na PPP Buyenze kurundi ruhande ni intwarikazi na ni wanze twazo muri kibuga na Rainbow ndetse kurundi ruhande ni Reyezo tano mu mitwe n'umugwara Fira PF kuri stade Urunani ndetse kuri stade Umuco ni Bonaventure zotana mu mitwe n'umugwi wa Buja Queen izini yo afishe ihari muri limited women's league nuko ku mugabane wa Afrika ni zinkino zari zimaze imisi ziba zo kwendiritika yo kwitabira igikombe ca kane canke igikombe cy'ibihugu ku mugabane wa Afrika kizobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire ubona ko ari umwaka uza bavyumvikana classement rero uko imigwi isumbasumbanya amanota nacacare ko ubona bari mu mapure groupe A muri groupe A birabonekana yuko ni Nigeria iri mu kibanza ca mbere n'amanota 9 Guinea Bissau iri mu kibanza ca kabiri n'amanota 7 mu kibanza ca gatatu ni Sierra Leone n'amanota 5 Sao Tome Principe mu kibanza ca nyuma mu kibanza ca kane bavyumvikana n'amanota n'inota rimwe groupe B ni Burkina Faso amanota 10 Cape Verde n'amanota 7 mu kibanza ca kabiri reka turababwira imigwi ibiri iyi nayo muraza murayiraba kuri screen zacu kuri screen
n'izindi za Gitega Entertainment TV bavyumvikana ariko muri groupe C ari na groupe irimwo inamba mu rugamba umugwi wa Serukira gihugu cy'u Burundi Namibia mu kibanza ca mbere n'amanota 5 Cameroon mu kibanza ca kabiri n'amanota 4 ariko u Burundi mu kibanza ca gatatu n'amanota n'inota rimwe gusa bidusaba kabisa urugamba ruhambaye cyane kugira ngo tuzobe twitabira na kino gikombe ca kane 2023 kizobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu mwaka uza nuko muri groupe D ni Egypt mu kibanza ca 9 mu kibanza ca kabiri n'amanota banganye na Guinea mu kibanza ca kabiri n'amanota 9 nyene Ethiopia mu kibanza ca gatatu n'amanota 3 Malawi mu kibanza ca gatatu ca kane n'amanota 3 nyene Ghana mu kibanza ca mbere muri groupe E n'amanota 8 Centrafrique mu kibanza ca kabiri n'amanota 7 muri groupe F ni Algeria mu kibanza ca mbere n'amanota 12 mu kibanza ca kabiri ni no Uganda n'amanota 4 gusa Tanzania nayo mu kibanza ca gatatu n'amanota 4 Nigeria Niger mu kibanza ca kane n'amanota 2 muri groupe G ni Mali mu kibanza ca mbere n'amanota 9 Gambia n'amanota 6 mu kibanza ca kabiri Congo n'amanota 6 nyene banganya mu kibanza ca gatatu mu kibanza ca kane ni Sudan amanota 3 muri groupe H ni Cote d'Ivoire n'amanota 10 mu kibanza ca mbere Zambia mu kibanza ca kabiri n'amanota 9 Comoro mu kibanza ca gatatu n'amanota 3 nyene Lesotho mu kibanza ca kane n'amanota 1 muri groupe G ni Tunisia mu kibanza ca mbere n'amanota 10 Guinea Equatoriale mu kibanza ca kabiri n'amanota 9 Libya mu kibanza n'amanota 3 Botswana mu kibanza ca kane n'amanota muri groupe kana ni Maroc mu kibanza ca mbere n'amanota 6 Afrique du Sud mu kibanza ca kabiri n'amanota 4 Liberia mu kibanza ca gatatu n'amanota 1 muri groupe R ni Senegal ni n'amanota 12 ni Mozambique n'amanota 4 mu kibanza ca kabiri u Rwanda n'amanota 3 mu kibanza ca gatatu Bene ikaba ifise amanota 2 n'ikibanza kigira kane nayo muri groupe I no Gabo iri mu kibanza ca mbere n'amanota 7 Sud Sudan mu kibanza ca kabiri n'amanota 6 ndetse Mauritania mu kibanza ca gatatu n'amanota 5 Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kibanza ca kane n'amanota 4 nyene nuko imigwi nuko ibihugu bigenda bisumbasumbanya inyuma yo gukina zino nkino zo kurondera itike yo kwitabira igikombe ca kane bivyumvikana kizobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire Iburaya hari amafishe atandukanye ubona ko Ugura kuno musi wa gatanu gici saa 3 z'ijoro muri La Liga Santander baza ko bari mu kibuga ni Major kiza kuri mu kibuga na Osasuna nayo mu gihugu c'Ubudagi ni Frankfurt zo kuri mu kibuga na Bochum gici saa 2:30 ku musi wa gatandatu ni Manchester City izo bene kibuga na Liverpool gici saa 7:30 Arsenal mu kibanza Arsenal mu rukino rya kabiri zoba ruzotikirata mu mutwe n'umugwi wa Leeds gici saa 10 igihe cy'isaha 10 nyene ni Bournemouth zo mu kibuga na Fulham Brighton zo mu kibuga na Brentford ndetse Crystal Palace zo mu kibuga na Leicester Nottingham Forest mu mitano mu mugwi wa Wolverhampton Chelsea tano mu mugwi wa Aston Villa gici saa 12:30 muri La Liga Santander ni Girona na Espanyol Barcelona bavyumvikana nizo nkino ziba zihari abona ko ubona ko na Girona zo kibuga na Espanyol Barcelona twagitubabwira Elche na Barcelona zo kibuga na gicisa 3 uzijoro Sevilla zo kibuga na Cadiz gicisa 10:30 mu gihugu c'Ubutaliyano ni Juventus zo tana mutwe n'umugwi wa Hellas Verona Inter de Milan tana mutwe n'umugwi wa Fiorentina Cremonese na Atalanta Bundesliga naho bazobana kibuga Leipzig zo mu kibuga na Mainz gicisa 9:30 ndetse Bayern Munich zo mu kibuga na Dortmund gicisa 12:30 ku musi w'Imana ni West Ham zo mu kibuga na Southampton ndetse Newcastle zo mu kibuga na Manchester United gicisa 11:30 aho ubona ko ari mu gihugu c'Ubwongereza mu gihugu ca Espagne Real Madrid zo kibuga na Real Valladolid gicisa 10:15 gicisa 12:30 ni Villarreal zo mu kibuga na Real Sociedad Atletico de Madrid zo mu kibuga na Real Betis gicisa 3 z'ijoro mu gihugu c'Ubutaliyano Napoli zo mu kibuga na Milan gicisa 2:45 Arsenal zo mu kibuga na Sampdoria gicisa 12
ndetse mu gihugu cy'ubu Faransa. Paris Saint-Germain zo muri kibuga na Olympique de Marseille gikisaha 2:50. Inkino zibari nyinshi cyane ndushaka kuzivuga tuzimare, ariko reka turangeze kuri zino nkuru zigina zivugwa hirya no hino. Hervé Renard uno muramuzi cyane mu migwi serukira gihugu ku mugane wa Afrika, amenyereza za Zambia, za Cote d'Ivoire, muramwibuka cyane. Uno yaje kuba niwe agiye kuba amenyereza umuguseruka gihugu wabigeme mu gihugu cy'ubu Faransa, abona ko yaje kuba asubirira uno menyereza Colline Diacre inyuma yaho yaje kuba yirukanwa mu ntango za kuno kwezi. Biba byumvikana uno mu Hervé Renard niwe agiye kuba amenyereza kabisa umuguseruka gihugu ku mugane mu gihugu cy'ubu Faransa. Nuko Bruno Fernandes nawe yaje kuba togwa nk'umukinyi mwiza kabisa yaranze ukwezi kwa gatatu muri Manchester United, ndetse ku rundi ruhande ni Antoine Griezmann yaje kuba atogwa nawe nk'umukinyi yigenje neza muri kuno kwezi kwa gatatu muri La Liga Santander ni mu gihugu cya Espagne. Ndetse Manchester City nayo ngo igiye kuba ishira ahabona, igiye kuba ishira mw'amahera angana ni miliyoni 300 z'amalivre sterling amafaranga yo mu gihugu cy'Ubwongereza, kugira ngo bashobore kuba basubiramwo igihugu kino kibuga cha Manchester City ni Etihad Stadium. Nuko reka ndabashimye cyane mwese mwabanye nanje muri kino kiganiro, nizere yuko tugiye kuba duhurira mu biganiro byacu byo hanyuma. Reka ndabifurize weekend nziza, muzoyironkemwo umugisha, ndetse murangize n'ukwezi kwa gatatu neza, duhurire mu biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.